Bakunzi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye nko mubibona kuri micro ni Rukundo Ange Minushe hama ikiganiro akaba ari gishasha ikiganiro cyo kuyaga umuziki ndundi uyu munsi twabazaniye top 5 ni kuvuga indirimbo zitanu zakunzwe zasohotse nkuko mubizi foko tuanza dabakuza turakunda ivyacu hama tukakunda ibindi byo hanze tuanje kunda ivyacu uno munsi tukaba tugira tuyage ku ndirimbo nziza zimase imisiri zikogwa z'abarundi n'abarundi kazi indirimbo ya mbere rero akaba ari ya Lina Branch kuvuga munyumve neza sikuvuga ngo niyo yabaye ya mbere mu zimaze imisi zikogwa no ku rutonde nigo dushizeho iya mbere iyo nayo akaba ari Sugar ndayibatuye muyumvirize yawo Sugar iyo yari indirimbo yacu ya mbere. Indirimbo ya kabiri ni y'umwigeme muzi mwese yatangoye ku ndirimbo Nshaka kandi yari indirimbo iryoshe cyane mwarayumvise so akaba yaraduhaye indi ndirimbo ya kabiri ariwe Mona Warda Kaneza iyo ndirimbo nayo akaba yayise Tell Me ndayibatuye What you need, tell me what you need. Uya akaba ari Mona Warda Kaneza murabe mumushigikire n'umwigeme abishoboye cyane. Indirimbo yacu ya gatatu tukaba twahisemwo My Story yande ya Kiriku ava muri Bantu Boys Joy. Listen to my story. My story. This is my story. My story. Iyo yari My Story by Kiriku. So nizere ko mwamfise indirimbo nziza cyane ujya mpeti arashoboye cyane namwe nkuko mubibona ama indirimbo yacu ikurikira ni Izina by Satbi yantare batinya nkuko mubizi ni indirimbo shasha kandi yavuze ko ibintu vyinshi byo gushishurwa mu Kinyarwanda murabizi namwe ariko muyikurikire mumvirize mwongere murabe kuntu hari mu buhinga bwinshi mu maklipe ibiki urabe kuntu bariko baratera imbere abarundi n'abarundi kazi mu gusora amaklipe yabo kuntu ashobora kwashiramo effort rimwe urabibona nawe. Thank you turasubira gatoya. Iyo ndirimbo ikaba yari Izina ya Satbi. Reka tubandanye nko twabibabwiye mu ntango ko ari top 5 reka duhereze ikiganiro cyacu ni n'umuririmbyi wacu ashoboye cyane ariwe Bifeson. Indirimbo nziza cyane yari iryoshe cyane muri uku kwezi nyene guheze niho yayisohoye akaba ari best rapper in Kenya Baba yao afija rappers sio baba irresponsible kabarake jacuzzi acha upuuzi hii iyo ndirimbo akaba ari indirimbo nziza cyane abantu bashimye clip nziza irimwo effort nyinshi namwe mucamo bibona namwe hama tugiriye ko akafise n'iyindi itaramarana insome y'urukundo abantu muri mu rukundo ndayibatuye indirimbo iryoshe cyane ikaba yitwa Ndabe gusa na clip arasohora ariko murashobora kuyibona kuri YouTube murashobora kwandika Bifes Ndabe mucamo yisanga mushobora kumviriza audio nibwo so kuri uyu mwanya reka cyo tubatura best rapper in Kenya yo yasohotse clip so ciao tuzosubira mu kindi kiganiro akaba ari top 5 Magic TV nimwibagire gukora subscribe murazi ko tubakunda ivyo tubikora kubwanyu kugira mushore kuguma muronka ibintu bitandukanye umwe wese nivyo akunda mu ruhande rw'ivyo akunda so ciao turabakunda bizu